Ndabaramukije kaze muri iki kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Isasa ryandamukiza uko umwaka utashe ryamarirangwa hanini n'ukwemeza integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha kuko umwaka ujanye no kuyakoresha bita année budgétaire ucutangura mu kwezi kwindwi gukurikira. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 21 ruheshi uyu mwaka inama nshingamateka yarakoranye kugira yige yongere yemeze integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2022 ushira wa 2023. Umushikiranganje w'ikigega ca leta no gutunganya imigambi ya leta Domitien Ndihokubwayo niwe yari yarungitswe na leta mu nama nshingamateka kugira ngo abasigurire ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Akaba yasiguye ko iyo nteguro y'ibwirizwa ije yisunga intumbero shasha ishingiye ku mwimbu aho izisunga ibikorwa bizorangurwa. Ije rero nk'ijabukiro rigana muri ya politike shasha ya leta ya budget programme aho leta izotanga amafaranga ifatiye ku migambi izobitegekanijwe. Integuro itwereka ko amafaranga yashizwe mu bikorwa hisunzwe integuro y'ibikorwa n'uburyo bizotwara yuko ari umutahe uzoheza ukavyara inyungu, iyo nayo akaba ari wo mwimbo uzoba wari witezwe n'ivyo bikorwa n'uburyo vyakoreshejwe. Turavuye muri za nteguro z'uburyo zahora zijanye no kuvuga yuko igisata gicanye kiriya gikeneye amafaranga gusa mugabo haterekanwe neza ayo mafaranga icazovyara. Ubu amafaranga yose yashizwe mu migambi, muri iyo migambi hakerekanwa neza ingene iyo migambi izoranguka mu kiringo izorangukiramwo n'uburyo izotwara ingene buba bungana. Integuro rero twovuga tuti yisunze intumbero nshasha, intumbero ishigikira ku mwimbu, ikaba yaje dukurikije iciyumviro ca nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu co gutanguza vy'ukuri iyi nteguro igenga amafaranga ya leta hisunzwe ibikorwa bizorangurwa. Iyi nteguro irisunga ibwirizwa ryaraye risohotse rigenga no twovuga tuti niryo rikomoka ko ayandi mabwirizwa agenga uburyo leta ikoresha buri mwaka n'uburyo iheze ikinjiza buri mwaka. Iryo bwirizwa twararonse akaryo gakwiye ko kurihanahana ko ivyiyumviro. Ni muri ico kiringo twashoboye no kuronka akaryo ko gusigura ibijanye na budget programme. Iyi nteguro ishingirako budget programme akaba ari bwa buryo bugenda bwisunga imigambi y'iterambere izoranguka. Muri iyo nteguro y'ibwirizwa leta ikaba yashize imbere cyane ibisata bitandatu. Ivyo navyo bikaba ari uburimyi n'ubworozi, amagara y'abantu, amahinguriro, gutanga ubuzi kugwaruka no gukingira abantu aho nikora, inyubako rusangi hamwe rero n'amahoro no gusubiza hamwe. Amafaranga leta izokoresha uyu mwaka wa 2022 ushira wa 2023 akaba angana n'imiliyaridi 2,391 z'amarundi, mu gihe mu mwaka uheze yangana n'imiliyaridi 1,713 nukuvuga ko yongerejwe ku bice 39 n'ibice 5%. Nayo ayazokwinjira mu kigega ca leta akaba azobangana n'imiliyaridi 2,193 n'ibice 6, mu gihe mu mwaka uheze yangana n'imiliyaridi 1,562 n'uduce 6, nukuvuga ko azokwiyongerako ibice 40 n'uduce 4%. Amahangiro mu kuvuga ivyo dushaka gushikako n'ibikorwa bizokorwa. Aha twovuga mu burimyi n'ubworozi
tubona yuko hiyongeyemwo amafaranga arenga imiliyaridi 80, tukaba tugomba kuza gushigikira ca gisata c'uburimyi n'ubworozi ngo haboneke imbuto zimeze neza, habonekane n'umwavu abene gihugu bashobora gukoresha. Mu gisata kijejwe inyubako namaza kubivuga uko hazoja imiliyaridi zirenga 270 mbere hafi 300 n'izindi duciye dushiramwe n'ibindi vyose hajyana navuze ibijanye n'ibarabara ry'indarayi hamwe n'amabarabara gusa, ibijanye gutanga akazi kugwaruka ibisata hakaba hazoshirwamwo imiliyaridi 5. Hariho kongereza uburyo igisata cyo kwivuna abansi ku mafaranga angana hafi imiliyaridi 65, biramurazi umutekano hamwe no kwivuna abansi navyo nyene bidafise uburyo hari vyo hava bitugora, ari naco gituma no mu gisata c'umutekano naho nyene hazojayo imiliyaridi 35 kugira ngo abasirikare bacu n'abapolisi bacu bashobore gukora bafise ingoga, kugira ngo ikigo ARCT gishobore gukurikirana neza aba bantu bafise imihora yo gutuma tumanako bashobore gukora neza, barabe ko ivyo bariko barashikiriza abanywanyi babo bikwiranye, barabe ko batariko baraducamwo. Niki gisata niki kigo kizoronka imiliyaridi 200 kugira ngo gishobore gushiraho ubuhinga bukwiye bwo gukurikirana ibi bijanye n'ihanahana amakuru. Ngira ngo turagize iminsi tubibona ugatelefona umuntu kishinga uvuga ngo haro ngo amafaranga ari karagenda, ugasanga kumbure amakuru ari karavamwo, aratugora gukurikirana neza kubera ubuhinga budakwiye. Rero umuntu avyumvise kubaza ko imiliyaridi 200 ari menshi, bijya n'ibintu by'ubuhinga bitwara uburyo bwinshi, ariko kandi aya mafaranga agaruka ku mwanya mutoya. Hariho gushiraho ubuhinga bwa none buzokoreshwa duciye kuri ibi vy'amamashini, sinzi ko bagita nyabwonko, sinzi ubu buhinga bwa none rero twise digitalisation, n'ubuhinga nabwo nyene butwara uburyo bwinshi, ariko nkuko twabivuze ifaranga ryose aho riri ritegerezwa gukurikiranwa, rigatozwa, rikinjira, hanyuma ryamara kwinjira rigasohoka naho nyene rifise ico rigiye gukora. Ivyo rero ni ibintu bitokorwa ngo bishigwe neza mu ngiro tugikoresha impapuro. Niho rero ubu buhinga nabwo nyene buzojamwo muri uyu mwaka imiliyaridi 32 kugira ngo bishoboka vyose bishobore gukorwa. Bindi navyo hariho umugambi uri kurategurwa, strategy iri kirategurwa n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta zoheza bigashikiriza leta kugira ngo yerekane neza ibizokorwa muri iyi minsi igiye kuja imbere, ko vyose bidashobora gukorerwa rimwe. Ni nka kugiye umuntu ari karubaka aragira fondation akagira impome agasakara, ushobora gusakara inzu taragirira fondation ngo yihe inkingi canke impome. Novuga yuko mu majambo makenyi ari ibi byaronse, sinovuga ko si ibi vyonyene vyaronse amafaranga, n'ibindi bisata vyararonse amafaranga, mbwa twafashe ivyo twovuga ati naho nyene sinovuga ko ari bikuru mugabo novuga nti nkabishasha tubona neza yuko bizodufasha gukwega umwimbu. Ncagagure mvuga nti amafaranga yose azinjira mu kigega ca leta, kuko umuntu atanga ivyo afise, azobanza yinjire hanyuma asohoke. Amafaranga yose azegeranwa muri uyu mwaka azova ku miliyaridi 1,562 niyo tuzi ko azegeranwa muri uyu mwaka turimo uzorangira mu ndwiza, aduge ku miliyaridi 2,193 hafi na 4 y'amafaranga y'amarundi muri uyu mwaka. No kuvuga yuko uburyo buzinjira mu kigega ca leta buzokwiyongera ku rugero rwa 40%. Aya mafaranga rero ingene azokoreshwa yose hamwe, ingene aya mafaranga yose hamwe azoheza agakoreshwa, no kuvuga yuko tuvuze ko hazinjiriza miliyaridi 2,193 hazoca hakoreshwa imiliyaridi 2,391.
ngira turumva yuko hariho igihengeri kitari naho nyene kitari gito. Iki gihengeri kikaba kizokuzuzwa n'uburyo duheza tugakura ku isoko ry'amafaranga, igihengeri gishika miliyaridi 197. Umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ivy'ubutunzi wari wize ku bw'ibanze iyo nteguro y'ibwirizwa umaze gushikiriza icegeranyo. Abashingamateka barafashe akanya ko kubaza ibibazo. Barabajije bati mu gihe amafaranga ategekanijwe kwinjira mu kigega ca leta yadugijwe cyane gushika ku bice birenga 40% vyiyongeyeko, bati mbega ayo mafaranga azoboneka gute? Nabatozwa kori bashasha bazoboneka canke n'urugero rwo gutoreza kw'ikori rwoba rwaradugijwe? Biraboneka ko yadugijwe cyane. Rero iyo iduze cyane amasource kugira ngo ushike kuri iyo nivo, mbere biraboneka ko yadugijwe bizumwe a 50%. Amasource ishobora kuba mu nation y'amato ari appliqué mu assiette musanzwe mukoresha, cyane akabaho élargissement de l'assiette fiscale, kuvuga hinjiramo abatozo bakori bashasha, cyane ikaba ari amélioration ya stratégie ya recouvrement, kubera kuko ivyo navyo nyene birafasha kugira ngo umuntu aronke amarosiyete menshi. Muri ivyo bitatu je nariko ndibaza ariko no umushikiranganji tubwira ati muri aya mafaranga cyane cyane mu assiette fiscale azova izo mize sur quoi? Muri ivyo bitatu n'abatozwa kori bashasha canke ni n'urugero bafatira ko mu gusaba ikori kuba rwaradugijwe canke bijanye n'ama-strategie mashasha bakoresheje. Ikindi kibazo cagiye kiragaruka kijanye n'inyubako rusangi nk'amabarabara, aho babona ko iyi nteguro y'ibwirizwa itashize ingufu nyinshi mu bijanye no kubaka amabarabara hamwe no gusanura ayagiye arasambuka. Kiretse ivyo vy'indarayi mwashize imbere, hari ibindi vy'amabarabara mwoba mwarateguye. Murabona cane cane ubu ni nko mu gisagara ca Bujumbura, amabarabara ducako umuyagankuba ingene uguma ucikagurika. Eske hari ico mwategekanije muri uyu mwaka? Ko mbona mu ma prevision twabonye harimwo amabarabara abiri canke rimwe. Mu gihe ibindi bisata vyagiye birahabwa amafaranga aboneka, abashingamateka barabajije kandi igituma ibisata vy'indero n'amagara y'abantu bitarongejwe amafaranga aboneka kandi ari bisata nkoramutima. Mu kwishura kuri ivyo bibazo by'abashingamateka, umushikiranganji yabanje kubibutsa ko imigambi myiza Burundi bufise ari myinshi, ariko uburyo nabwo buboneka butaba buyikwira yose. Ati leta ikiraba ikiruta ikindi, bimwe bita les priorités. Ati ariko igikuru nuko ubwo buryo iba yatanze buvyara ubundi. Ubu buryo tubona ngaha muri iyi nteguro niyo nkono twese turaririye, kandi twifuza yuko atawuronka vyinshi urundaronse bikeya. Mugabo none ko aho twagejeje guharura twabonye kumbura uburyo ari ubunyene. Iyo tugira Imana bukagwizwa na kabiri, kwari kugwiza na kabiri umwe wese aho yaronse canke n'ivyo bavyasigaye inyuma bitagiyemwo bikaronka. Rero ntivyo dutangaza yuko ubu buryo butari gukwira imigambi yose myiza abarundi bafise yotuma igihugu cacu gitera imbere. Igikuru ni ikihe? Nuko ubu buryo bwose buke canke bwinshi aho bwagiye bwoja kuvyara, kugira ngo mu mwaka uza canke mu myaka iza aho tugenda tuvuga ngo aha harabuze naho haronka.
kuko tudakoze ngo buvyare tuzokwama n'ubundi tuza turarabana ngo haharabuze ariko ntibizigera vyuzura n'umunsi warimwe ko vyuzuye twoca twicara twaranditse amakete atomoye neza tubabwira tuti umuntu wese utoza ifaranga ubu rero muri ya budget yawe ritwereka aho riri utwereke n'ingene rizokora tubone ingene tugira budget utakiri ngaha ntaco yaduhaye kuvuga ko atajyo yatunza ajyo ntajyo twari tuzi twamuhaye ivyo yahora aronka none wowe umuntu ikintu atigeza kubwira ko afise fare ko batubwira bati twahora dutoza imiliyaridi 2 ku ruhande tugaca tuzikoresha none ubu rero ko muzitwaye muca muduha 5 mbwa twaca tubabaza tuti banze mutwereke rero 2 aho mwazikoresheje mu mwaka uheze twaca dukorera ku biharuro vyo mu mwaka uheze ukabanza ukatwereka vy'ukuri iyo yaja uko mu ntango sinobabesha abenshi barabinyegeje benshi baci babinyegeza abandi nabo baca babigwiza na kabiri kugira ngo bace baronka menshi ngurumva ngo twahora dutoza umuriyaridi ngo none ni mu utwongere tubabajije tuti nira ko mwawutoza zanaho mwawukoresheje vyaca bibindi bintu urumva rero ariko nibaza ko bohana RB atari bo bazobura ingene bakora baronse fonctionnement vya bikorwa vyindi navyo bahora bakora mu bisanzwe ko twagiye muri vya bikorwa vya reji ubu hani yaje gukora ibarabara hariho rubrique y'amafaranga y'ibarabara bambe murantunga pana ubu hanunze ARB ubu hamuri zijya nyubako zose za gukora hariho budget zahazo ikeneye fonctionnement vyo bindi bikorwa navyo izokora izorangura izoheze bimenyeshe ivuga ivyo iri kirakora kuko intumbero niyihe ntihagire uja gukora igikorwa kitazwi na leta agikoresha amafaranga atazwi na leta bamaze kuyica ijya nino iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba yaciye yemezwa n'abashinga amateka 100%. Muri indwi irangiye kandi ku munsi wa kane igenekerezo rya 23 ruheshi umwaka wa 2022 inama nshinga amateka yarize kandi yongera iremeza integuro y'ibwirizwa rigenga ikoreshwa mu buryo bwiza ry'ibijanye n'amasoko ntanganguvu n'imishwarara ivyo bita énergie nucléaire et rayonnement ionisant mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye niwe yari yarungitswe na leta kugira asigurira abashinga amateka ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Yamenyesheje ko ahanini ibihugu vyo mu karere bimaze gushinga amategeko agenga ikoreshwa neza ry'amasoko ntanganguvu n'imishwarara ariko Burundi aribwo bwari bugisigaye inyuma. Ikindi nuko bizoca bifasha mu bushakashatsi mu gukingira ibidukikije hamwe no mu bijanye n'amagara y'abantu cyane mu gukingira abaganga bakoresha bwa buhinga bwo kumurika bakoresheje imishwarara. Hanyuma iyi nteguro y'ibwirizwa bizofasha cyane ishigwa mu migambi canke ishigwa mu ngiro ya programme cadre national yo mu 2021 gushika 2026 iyo nayo yashizweho umukono mu nama novuga conference générale ya AIEA harimwo n'abaturepresence barepresence igihugu cyacu. Hanyuma Uburundi bwaramaze kwadera makoro novuga akoro régional nshasha de coopération pour l'Afrique mu bushakashatsi mwiterambere mu kwigisha canke guforoma mu bisata by'amasiyanse na technologie nucléaire twita AFRA nkuko vyemewe bigasinywa ku itegeko ryarungikiwe AEA itariki 5 gitugutu 2020 mu gihe mwokwemeza ino nteguro y'ibwirizwa izodufasha mu gushiraho iyo accord mu gushira mu ngiro iyo accord
mu bisata by'ubutunzi, uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'amasoko ntanganguvu, eka no mu bindi bisata bitandukanye. Abenegihugu, abarwaye canke ibidukikije ico gihe bizokingirwa n'ingaruka mbi zishobora kuza zizananye muri ayo marayonema iyoniza. Mu gisata c'amagara y'abantu ntawo kwirengagiza akamaro n'ivyiza by'amasource de rayonnement ionisant hamwe n'ubuhinga muri ivyo vya nucléaire mu gupima no kuvura ingwara zitandukanye, plus particulièrement nka cancer. Iyo nteguro y'ibwirizwa mu gihe mwoduterera mukayemeza yodufasha igihe yoba ibwirizwa izodufasha cyane muri structure de soins zaba izabigenga canke iza leta gushiraho ingingo za radio protection zikwiye kugira dukingire abaganga bacu bari expose, bakaba bari expose ku marayonnement ionisant hamwe n'abarwayi baje gupimwa canke kwivuza bakoresheje izo sources de rayonnement ionisant, kugukingira kandi abenegihugu muri rusangi eka no gukingira ibidukikije. Abashinga amateka baragize amakenga ku bijanye n'ikoreshwa ry'iyo mishwarara ko bishobora konona amagara y'abantu, aho umushikiranganje akaba yarabaremesheje abamenyesha ahubwo ko bizotuma bashobora kumenya ibishobora gushika bijanye n'ibiza n'isibe nka za nyamugigima bifashishije iyo mishwarara, gutyo bakabikinga. Bizotuma kandi n'umuyaga nkuba ugwira ucunazimbuka. Izindi nteguro z'itegeko zibiri zemejwe n'inama nshingamateka nizijanye n'amasezerano hagati y'u Burundi n'ikigega mpuzamakungu cyo guteza imbere uburimyi n'ubworozi FIDA, ajanye n'ingurane hamwe n'ingabire zizokora ku mugambi wo guteza imbere ivyo kwitunganiriza imigambi hagati mu gihugu bita Programme de Développement de l'Entrepreneuriat Rural PRODER, hamwe n'amafaranga yongera ku mugambi wo guteza imbere uburimyi n'ubworozi PIPARVB. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba ari we yari yaje gusigura izo nteguro z'itegeko zibiri imbere y'inama nshingamateka, aho yamenyesheje ko iyo migambi ishimikiye hanini ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi kuko ibice 85% by'abarundi arivyo bibatunze. Hari ukwama turiko turakora ibishoboka byose tukadodora kubo dufashanya mu iterambere ry'igihugu kugira ngo turondere uburyo bya bikorwa byiza tubitsimbataze, ya myitwarariko y'abene gihugu nayo tuyironkere uburyo kugira ngo dushobore kubagoboka. Muri FIDA biyumvira yuko aya mahera y'inyongera ashobora kwinjizwa muri uwo mugambi PIPARVB, ariko uko amategeko ya leta abivuga naho ribifaranga rimwe ryinjiye ritegerezwa kumenyekana iyo rije nk'ingabire cangwe nk'ingurane. Naha rero kugira ngo izi miliyoni 10 zinjire muri uwo mugambi wari usanzwe uri kurakora dutegerezwa kubicisha muri leta, twarabikoze. Ni naha rero leta yandungikanye iki gikorwa cangwe kigikemanyi kugira ngo mudufashe ubu bwa vuba aya mahera atangure gukora ku neza y'abene gihugu. Naho nyene bamaze kuzica ijya nino hamwe no kwiga impinyanyuro z'imigwi yamaho yari yize ubwibanze izo nteguro z'itegeko, abashinga amateka baciye bazemeza 100%. Iruhande yo gutora amategeko, abaserukira bene gihugu ntibibagira gusenga no gusengera igihugu na nyaburya Imana twayishize imbere mu gihugu c'u Burundi. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 19 ruheshi uyu mwaka, Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka
yarasangiye igisabisho n'abakristo bo mw'ishengero Israel Church ryo mu gisagara ca Bujumbura. Iryo shengero rikaba ryitaho cyane gusengera Uburundi n'inzego zabwo kugira ngo isezerano Imana yateguriye Uburundi rishike nkuko vyamenyeshejwe na Apotre Vital Nzubahimana arirongoye. Ubutumwa bw'uwo munsi bukaba bwari buhagaze ku majambo y'Imana ari mu bitabo bikurikira: Ingoma za kabiri igice ca 20 umurongo wa 21, Ingoma za kabiri igice c'indwi umurongo wa mbere, hamwe na Yohani igice ca 4 umurongo wa 21. Icivugo c'ayo masengesho kikaba cavuga kiti: mu gihe c'Imana ibintu byose birihindura. Apotre Vital Nzubahimana ati uyu n'umwanya w'Imana. Akaba yarashikirije ibintu bitanu vyaranga ubwoko bw'Abisirayeli Uburundi bwofatira kakarorero. Ivyo navyo bikaba ari gutoranya umuntu aserukira abandi yunze imigenderanire n'Imana, gufatanya igihugu n'Imana, ukurondera abafasha kurongora igihugu b'abanyakuri bahuje umutima n'inama, ugutoranya abaherezi hamwe no gutoranya abagabo bijunja n'ijambo bajejwe iterambere ry'igihugu. Mu ndamutso yahaye abaraho, Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarabahamagariye kugira ukwizera gukomeye, bagume bizirikiye ku Mana kuko Uhoraho ibintu byose arabikora kandi akabitunganya naho hoba ari mu bihe bigoye cyane. Mu gihe c'Imana ibintu irabikora. Uhoraho arabikora, ntivyikora, Uhoraho arabikora. Aha twarabaye mu bihe bikomeye, noshingira ibintu byinshi cyane mu kwigwa hano, ibintu byinshi cyane. Mu gihe c'Imana sinobabwira ngo ni kangahe nafunzwe. Jewe narafunzwe kenshi cyane. Ariko kubera ya Mana yari ifise ko imigambi, ibona ko ndi kurwanira ukuri, ata bintu by'ibyicanyi cyangwa kwihorana birimwo. Imana yaranzigamye, ico gihe cyose bagiye bamfunga bakongera bakamfungura. Mu bihugu bitandukanye byinshi, utera intambwe bafunga, utera intambwe hari abongera bafunga, mugabo bakaraba ya Mana ati mureke ibintu, Imana irabitunganya. Ariko nubwo turiko turavuga uko, bantu b'Imana bakristo, mumenye ko nubwo uba uri kurasenga Imana, bavuze bati urashobora kubusenga mugabo utazi neza, utumva neza ikiri kurashaka icyo ari cyo, n'ibikoresho ufise utazi n'ingene wo bikoresha mu gusenga. Nashaka mvuge rero nti ndamwunganira, mvuga nti nubwo wewe uba uri kurasenga, kubera kutabimenya hari igihe uba uri ukora amakosa mu gusenga, noneho Imana kubera ikibona amakosa ukora nayo ikazogushira imbere ya mtihani y'ikizamini, aribyo umuntu yokwita des épreuves, ikagushira mu kintu kimeze nk'ikibazo. Wewe Imana ishaka kugira ngo ikurare, ikugerageze. Mwebwe muvuga ngo nibigeragezo, ikugerageze irabe koko nigucana mu nzira zikomeye, ikaguha ikibazo kuza kugitora. Mu gusozera yabasabye ko igihe cyose mu kugira ico basaba Imana babanze biyumvire ico bazokoza ico basabye ko kizoba gihuye n'umugambi w'Imana. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.